Uno munsi nje kubereka amabanga yinyegeje muri application ya Gallery. Gallery dusanzwe tuzi nka application idufasha kuraba amafoto abantu benshi bakaca bibaza ko biherera ngaho. Yes, waruzi ko muri Gallery ushaka gukorerayo film, waruzi ko muri Gallery ushaka gukorerayo collage, waruzi ko muri Gallery hari amabanga menshi abantu nka 99% batari bwabone. Rero wowe ukaba uri mushasha ubonye video yacu, ndagusaba banza ukore subscribe kuri no YouTube channel yacu, ukande ku kakengeri cyangwa se kunzogera, biraterwa n'ingene wewe ubyita, kugira ngo hatagira video n'imwe izo kwigera igucika, hanyuma ubundi twirabire amabanga ababitse muri Gallery. Reka twinjire muri Gallery. Ubundi muri Gallery tuyize nka application idufasha kuraba amafoto y'abantu. Yes, Gallery nanone abantu benshi muyizi ko ari ikintu nyene cyo kurabiramo nk'utu video dutandukanye. Uno munsi rero tukaba tugenda etape par etape, atagusimba, atakwirukanga, ndabereke amabanga yose anyegeje muri Gallery. Ikintu cya mbere twinjiye muri Gallery nk'uko murabona utu tuntu twano hepfo nitunje kubasobanurira. Murabona utu tuntu turi hano hepfo, abantu benshi iyo bashikiye nko ngaha aha nashikiye usanga bibacanga, birakunda kubacanga bakavuga bati mbe basha ahantu biza kugenda gute, nza kubona ibindi bintu gute. Bana nka par defo twashikiye ahantu handitse photo, aha twashikira nahanditse photo. Wowe ikintu rero cyambere uraba ugiye muri Gallery ubanza kuraba none ahantu nashikiye ko hana amafoto, wumva handitse photo ubanza kuraba nyine handitse. Mbo ushaka kuraba neza ibintu byose ucisha kuri aka ka kabiri kanditse ko album, aka kanditse ko album niko ucako nako maze bagashaka nko urabona ikikuzanira album y'ibintu byose wagiye urakora. Hariho n'abantu benshi ari muri Gallery nyene hano yama abona ibintu akabona umenga biraheze, akabura amafoto. No kuvuga ngagaje kumera nk'usigura ngaha gatowe uri muri iki gice nyene ikindimwo. Gallery ikwereka donc urabona yuko ingene hangana. Gallery ipanga buri kintu cyose, buri foto yose n'ahantu yazananye, buri foto yose n'ahantu yazananye. Kirumvikana nimba ari foto watereshaje kuri stati, urabona ikizishira kuri stati. Nimba kana kawashize muri dossier ikacikira iyo dossier kayituko nyene. Nimba ari zo foto ikazishira muri kamera, ana nko muri kamera mfite ifoto 60. Nimba ari nkaka nakadose kitwuko sivyo ari zazananye voilà hose. Rero akandi ibanga rya mbere ngahanda kozaniye muri Gallery hari amafoto usanga hari album usanga itaca yafisha ngaha. Ayo album ukaca wibaza ngo izo foto ziraheze. Hari album iyi haba handitse other album, akantu rero wari wese arakwiye kukaraba ahanditse other album kuko usanga hariyo ifoto zinyegejeyo. Yes, ngira murabibona yuko hari utundi tuntu tuba twinyegejeyo. Hanyuma murabona aha hose yuko icipanga izindi stari hajya mbijari banga rya mbere kinyegeje muri application ya Gallery uciye muri dossier yitwa album. Ibanga rya kabiri nanone ndabazaniye abantu nka bose batari bazi, tuza kurisanga hahanditse tools. Uciye ahanditse tools ndibaza murabona neza yuko ucushikira ku bindi bintu ibi. Cyo renje kubereka aka kantu ingene ushaka gukora agafilme, hano handitse picture film, ingene ushaka kuyikorera agafilme ukoresheje ino application ya Gallery wifashishije aje mafoto nyene abitse muri Gallery atayindi application nimwe wiriwe urakoresha. Yes my people, ko biraza kugenda uraza kuza hano handitse muze kuraba donc nina chano handitse picture film, baza guca bamera nk'abanyereka agafilme kana kagakoze sivyo. Je tuanza tugakurikirane gatoyi nanje cenda beke nyene tuza gukireya akiwacu duciye haje handitse create.
murabona na censhyo ndajya handitse create, maze kavyonda ncensha hano handitse album. Yes my people, niyo mpamvu nabanje kubasigurira aka ka album, hanyuma ndaza gucanca muri ya madosiye atandukanye mbikamo amafoto, udomeko nk'ifoto ucudomeko nk'ifoto wowe ushaka. Ndaza kuza ndomeko nk'udufoto naba nshaka, nayo nk'udufoto twiwanje noshiramo kubera nikigeragezo nukugereranya turabe ingene twakora agafilme twifashishije application ya Galerie, kubera ubona yuko muri Galerie habise amabanga menshi. Yes my people, ukoresha ifoto selection ifoto we ushaka gukoresha, bivana n'izo ushaka gukoresha. Ya nk'ubu nkashako ni yes, reka ndakizi wanashaka ariko ngaha bansavye ko nokoresha ifoto zishika nka 20, reka mbere washaka ndazikoresha ifoto nka 20. Nshenza hano haruguru, murabona hari haruguru ahantu handitse V. Ubu nsigaye nkora video nkagenda pole pole kuko nshaka abantu benshi batahure. Utatahuye wese nkikorera muri Facebook, ubu turi muri YouTube, nshaka atahure neza hatagira akantu kamwe ko mucika. Nshenza ngaha nkuko. Ya my people, munkurikirane. Yes, ngira mwabibonye. Ushaka kongera ukaraba kuyiplayinga ushusha ngaha. Aha, ushaka kongera kuyikina ushusha ngaha. Sawa sawa. Hanyuma uhejeje ushaka kuyaregistra ushusha hano handitse V. Ushaka nanone uragira ko kayirungika nk'umuntu nko kuri WhatsApp, ucaje handitse share, sivyo? Reka nk'utwe twicira hano handitse share, ikibanza ku generating nyene byose kabyinziza mikabinkwanisha. Ya my people, save it successful. Bana yabanje kuyaregistra. Ya ukajoja muri WhatsApp, shaba nk'umuntu yirungikira, reka twebwe tuyirungikira nimero. Hanyuma ndabibutse aka kantu ushaka kuyirungika ngo imushikira hano nko ngaha bana nko ngaha ifise 1.5 mega. Ushaka we kuyimurungikira umva itataye kalite, sivyo? Ushaka kuyimurungikira itataye kalite ucufyo ndahari ya ruguru. Aha handitse HD kugira ngo uyishe kuri kalite maximum. Shanda nkuko ukajoshira hano handitse HD quality, niho cufyonda. Ushashonda nkuko video sent to HD quality, hanyuma ukaca uyirungika nkuko. Ya my people, murabona neza ko aba ari video films. Ya yamaze kumushikira, reka tuyiplayinge turabe. Yes, murabona neza yuko telefone zibitsemwo amabanga menshi. Ndabona video igiye kuba ndende, igiye kwiza iminota hafi 10. Reka video yacu tuyigarukiriza ngaha uyu munsi. Nzoza ndaza buke ndabereka amabanga yose yinyegeje mu matelefone yacu. Murabizi ko ndumuvumbuzi mba nishaye ngaha ndabarondera bishasha. Sinzotuza, sinzonahwema ntabazane byose ndabishira habona vuba cyane. Ndaje ndabereka nakandi kantu kubwiye. Thank you for watching. Turakora subscribe ikore.